Banwanyi ba Talk Business ni Shadow muri kumwe yagarutse kugira tube turahanahana ubumenyi kuvyerekeranye n'ibiganiro tuba twabateguriye tugenda turaba hano kuri Talk Business. Ukagutarakora subscribe kameme no gusonda kuri kajya kakengeri mpakubonye kirabuye kugira notification yariyo yose iziraza kiganiro cyose kukigiye ko abari opportunity isesakaye kuri wewe umaze gukora subscribe. Alright, courage or die trying, never stop learning. Ntugahagarike kwiga. Okay. Kuri uyu mugoroba tugiye kuyaga ku kintu gikomeye cyane gose. Business iri physique ushobora gukorera ngaha mu Burundi, ugakorera no mu mabahanga ukoresheje telefone yawe wifashishije banke ngiye kubabwira iri hano mu Burundi. Mwumve tuno tuntu twishi dushasha ino banki ituzaniye ibintu byinshi dukenera, ariko kame murumva yuko ari utuntu twari dukeneye mu buzima bwacu bwa misi yose. Alright, guhera mu myaka ya za 2013 za 2014 twagiye turabona hano mu gihugu cy'u Burundi hamuka ama banke, hamuka ama mobile money, guhererekanya amafaranga, harabaho za EcoCash, harabaho za Mikash, harabaho n'izindi nyinshi zitandukanye zikiriho n'izitakiriho. Ni tuza kuyaga cyane muri ico gisata cyerekeranye no guhanahana amafaranga. Mubona yuko turi mu buryo buri digital uyu munsi. Ndabazaniye banke ushobora kuba wibereye muri Amerika, uri ngaha mu Burundi ukariho umuntu, uri muri Dubai ukariho umuntu, wibereye Dubai ukayaha umuntu ari mu Burundi, ukayiha uwundi ari muri Canada. Kameme sinzi umunezero mumbonana ni kubera ibyiza nabonye muri ino banki. Ndavuga ni reka ndakibabwire mwebwe nk'abarundi bagenzi bacu. Voilà, iyo banki rero ituzaniye ibintu bimeze gute. Icyambere harimo ya service novuga nti asanzwe nandi service rakomakomeye nza kubabwira. Icyambere banki ni ihera mugende muteresharije application yitwa Ihera Ryanje muri Play Store. Hanyuma umaze kuyiteresharija ngiye kukwereka ngaha kuri screen ingene ugenda urakora ama enregistrement. Aho rero ngira mbanze ndabereke ava yuko nza kubereka rero uturusho turi muri yo. Icyambere urafyonda hano kuri s'inscrire, umaze gusonda ko shiramwo ibi biharuro 133,284 urabishiramwo nka nyene kukurangira iki gikorwa. Umaze kugishiramwo ucusonda imbere yaho aha kuri recherche kugira urabe amazina yuko ariyo uza kucubona ati ni Migisha Abraham. Hanyuma uco kugira ngaha kuri confirme. Umaze gufyonda ngaha kuri confirme aho ucubandanya no gushiramwo bikurikira ni foto n'amazina yawe n'ibiki biratahuritse cyane. Hanyuma umaze kubishiramo urakonfirma. Ahandi hantu rero nushiramo email ugashyiramo na modo passe, nagenda babwire ushiramo email usanzwe uzi yawe uzi neza. Hanyuma umaze kuyishiramo genda ushiremo email. Hanyuma muri email baca bakurungikira code muri ijya email. Niyo mpamvu nababwiye yuko ikora au niveau international. Wewe uri Dubai, wewe uri muri Amerika, wewe uri muri Canada, wewe uri muri Zambia, uri mu Rwanda cyangwa muri Kenya, uremerewe ko gukoresha iyi banke. Hanyuma ugahanahana amafaranga n'abandi bose. Ariko hari rero utubijya muza kumva muri iki gikorwa iyi banki yakoze, novuga ntigishemeye. Umaze kugira inscription urashobora kuza kuba ibintu bibiri. Urashobora kuza kuba nyamuranzi ni Kirundi. Tuko turaryohera Kirundi. Nyamuranzi ni super agent, ni kuba umu super agent. Okay, hanyuma aho biza kugusaba ibihumbi 10 gusa. Uza kubirosharija muri account yawe. Hanyuma umaze kubirosharija muri account yawe nico kiguzi bigusaba kugira ube nyamuranzi, ube umu super agent. Nagira ndababwira yuko mu bihe twibereyemo kugira uronke nka super agent Mikashi canke izo zindi zatanguye kera, urashobora kubitangira imiliyoni zirenga 10. Urashobora kubitangira imiliyoni zirenga 7.
aha rero tuje twebwe kuzironka dukoresheje amafaranga ibihumbi 10 y'amarundi. Kameme nibaza yuko ata muntu numwe iki kintu adakwiye kucirukira. Ndazana kubereka ingene ushobora kubaka systeme ukagenda ukinjiza abandi nabo bakinjiza abandi ukazurironkera amakomisiyo atagira uko angana muri iyi banke kameme kano kantu mukiteho cyane donc umaze kugira inscription uragenda ngaha kuri partenariat ugafyonda ko hanyuma ukabona ahanditse Nyamuranze code marcha na devenir aja. Iyo utaraba umuaja usanga handitse ngo devenir aja, mugu umaze kuba umuaja usanga handitse aja. Nababwiye kugira ube Nyamuranze ibisabwa ni ibintu byoroshye cyane gose, ni ukuri ivyo bihumbi 10 ukabishira muri iyo account yawe uhejeje gucreya, ukaca ugenda ugafyonda kuri Nyamuranze, ukaca ubandanya ukacubona aho bakwereka yuko bijya bihumbi 10 ubirungika muri systeme. Bimehejeje kugenda uba uhejeje kuba Nyamuranze, nawe ushoboye kugenda gucreya ba aja kugatwe kiwawe avec your compte uhejeje gucreating. Okay, ico gikorwa ugihejeje uca usabaganya ukirukanga munsi ukagenda ngaha kuba umuaja. Kuba umuaja navyo bigusaba ibihumbi 50 mugabo ibihumbi 50 muvyumve neza azoguma muri account yiwawe igihe cyose uzobikoresha. So kuvuga yuko ayo mafaranga ibihumbi 50 uzobiha umuntu, oya ntuzobiha saya azocagena muri system, azoguma muri account yawe ukazoyakoresha muri ibi kurikira. Ufise iyi konte ya ihera ushobora kugira iki? Kugura amayinite umuntu akoresha rewo canke limited, ushobora kuriha amafacture, ushobora kuriha umuyaga nkuba, ushobora kuriha ibintu byinshi bitandukanye, ushobora kuriha amazi, ushobora kuriha icari cyo cyose ubona bariha ngaha mu Burundi electronicima ugisangamo. Ikindi kintu rero abantu benshi bakwiye kumenya kiri muri iyi banki ya ihera gitandukanye n'ibindi, nuko iyo nawe ugiye ukinjiza abaja, uwo mwaja please akora amadepo n'amarotre ahana n'abandi, ugenda uraronka amakomisiyo. Kandi meme nabo abo winjije bagiye bakinjiza abandi, akakana mukumva hari amakomisiyo naho nyene ugenda uraronka. Meme no kuri reka mvuge sinzi ko muza kwitara ari mwese, no kuvuga wewe abo winjije uragira ico rose iyo bari ko baragira amadepo na de suite nabajya, kandi nabo abo winjije na ugenda uragira ico rose. Donc deuxième génération meme si la troisième génération hariho ico uza kugenda uraronka. Donc genda uba ku butunzi muri banki, genda wubake ubutunzi muri iyi banki, hanyuma uzobushimira mu mezi makeya ari imbere. Uzombwira ni wow, ati ndashobora kuronka amakomisiyo ya 1 million ku kwezi. Uranyumvira business nizi, business ni ningirira akamaro nanje ndayirira akamaro. Izi nizo business ziri muri iki kinjana cyo uyu munsi. Sindaheza kuvuga ibyiza biri muri iyi banki ya ihera. Hari abantu babibajije ngo mbega ngo ni tanga uyu munsi, oya nitanga uyu munsi nitanga uyu munsi ihera ni banki. Reka nabagerekereze aho iki cyaro cyayo kiri ngaha mu Burundi, uri muri ville mu gisagara cya Bujumbura, malgré yuko ifise ama agence menshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Uri mu gisagara cya Bujumbura siyeje ahantu herereye, umanukanye aho bita kwa Ndadaye, ukamanuka epfo gatoya ucubona ihera banki aho iherereye, niho ikorera nakana kababwiye. Mugende mwige byinshi muhana ubumenyi kuri yo, ariko icyo ndabemereye cyo nta kintu muzoburira hano kuri Witoke Business. Tubona yuko mucubaka mu butunzi bukabagirira bukabagirira akamaro muri kubu no muri kazoza kameme. Okay, ibyiza byo ndacabandanye ndabivuga. Ushobora hari abantu rero hano baba superaja bari mikashi cyangwa za bankobu, usanga bakehaniwe ama electronique baha abaja babo. Iki gisata kirimwo muri ihera, ukavuga nti jewe ndakeneye miliyoni 10 miliyoni 70 ingahe z'ama electronique ya mikashi, akacaza kuri kodaja yawe, akakanu mukumve neza kandi kabanone tere kameme.
kuvuga ni jewe ndikenereye ama electronique kandi ndayakeneye kuri code ya limikashe yanje ukacuya kuyasaba muri ihera indani muri systeme hanyuma bakaca bayaguhereza canka ati nkeneye aya bankubu inoti ivyo zose bakaca babiguhereza donc ndiko ndababwira yuko ibisata byinshi biriko biraba digital twahora turinda ugafata amafaranga mukagato ukayajana muri bank ugatonda imisi ni umwanya amasaha ukavayo yarose canke ntuna yaronke mugabo ubu ivyo bisezerere fata ayo mafaranga yawe yashire muri ihera muri banki ya ihera ngendanwa yawe hanyuma yasabe indani agushikire wibereye aho nyene wibereye. C'est très important quand même, c'est très important. Iyi WeTalk business naje ubwanje yaba ntayikunda byo ngenda yikunza kuko amahinfo ahaca na info ari très important. Niyo mpamvu ndababwiye kwiragiza iyi video ipartage ku ma status ipartage mu group urimo si avantage ya wewe gusa ni avantage y'uwari we wese. Igitabo gito cy'ubuzima niho nanditse ati umwe wese abe inyungu ya mugenzi we. Nawe kugira ube inyungu ya mugenzi wawe fata iyi video yimuhereze kameme nawe yubaka ubutunzi nk'abandi nawe yubaka ubutunzi nkawe ajyane n'iterambere nkawe. Sindaheza rero kuvuga ivyiza vy'iyi banke nababwiye byo kugira harimo na ca gisata gishasha uburundi buherutse gushira habona ndanakivuga iki kintu Burundi Pay. Nagira ndababwira uka office banke uka office konti ya banke muri banke runaka agenda ijya banke uyihuze na nimero de telefone yawe aho nyine uzobuhejeje kuba utunze Burundi Pay kugira kameme nakanashaka kurundikira amafaranga niyo Burundi Pay azokoresha ijya nimero iririye nijya konti bankiere yawe genda mu bikore birushe kameme kugira tubandanye ibintu bijyoha turyohora ibintu duhana hano bumenye. Okay, donc nivyo nari kuvuga byinshi cyane biri muri banki mugabo reka munyemerere ndababwire iki kintu cyanyuma. Wewe uri mu mahanga uri Belgique uri Canada uri USA amafaranga yawe ari kuri konti Burundi ntuzinge nari karasirikira ariko kubera digitale y'uyu munsi kubera ufise ihera uci ufata ya mafaranga uyahereje ubundi ari mu Burundi ivyo uri kurariha urabirishe nimba ari umukozi ari karagutunganiza ibintu nimba ari umuntu ushatse kuriha ari muri Canada na uri muri Belgique kubera mwakire ayo makonte uci uyamuhereza directement utiri urabwira umuntu mu Burundi ngo gena ngo ntorera amafaranga ngo yamuntange ngo yamumpere donc ivyo bihagarare mubwira nti ndagufitiye angahe ya byorohe kameme. Donc nakari Dubai wundi ari muri Australia bakarihana bakoresheje amarundi byoroshe cyane gose. Donc ata wundi muntu urinze kwitura ngo ngirira iki kameme umva yuko ari ikintu kiryoshe cyane. Yitunge uri muri Saudia yitunge uri mu everywhere uri uyitunge yitunge uri muri Kenya uri mu Rwanda. Donc kameme bagiye bamaze imyaka n'imyaka mwumve ahiterambere y'iwacu rigeze ubu ngwashobora kuba wibereye iyo wibereye nka guhereza amahera nawe ukayahereza ubundi ukamuhereza amarundi kandi utari Burundi kameme urumva yuko arakantu karyoshe cyane gose tukumve tugakunde kandi kantu tunongete. Voilà, hano muri WeTalk business rero hari n'ibindi bintu twabazaniye biri très important ushobora kuvuga ni jewe cyane gukrea Binance sizingere bayimanipira ingo ku mafaranga makeya cyane gose ivyo bisate twayibazaniye. Ushobora kuvuga ndakeneye PayPal ingo muri MetaVision. Hari abantu batazi gutandukanya MetaVision na WeTalk business. WeTalk business turinga kugira dinimaniyete digital tubahereze ibiganiro mubikundishe n'abandi. MetaVision nayo iri ngaho kugira tubafashe muri ayo formation ivyo yibagora ibinabiriye byose biri ngaha muri
Witalk Business niho tubibakorera. Ahari biro ya Witalk Business niho, nta handi dukorera kuri Gardino Ruduganye gatoya mu nyubako ya Limitere indani mu kigo cayo niho dukorera, ariko gusa dusabe rendez-vous kugira ntuzosanga umwanya twaguhaye n'ubundi cyangwa ugasanga hari aho dukubitiye ntitubaye preza. Donc murahawe ikaze, mwige vyinshi, mumenye vyinshi, mwinvestize mu bumenyi n'ibindi vyinshi tuko turabategurira mu bimenye hakiri kare. C'est très important. Reka ndabasezere ntiriwe ndabarambira, mugire ibihe vyiza, mugire amagara meza, mugire ivyumviro vyiza. Abatari muri community ya Witalk Business ya groupe ya WhatsApp, vous êtes très bienvenus. Aha muri description ndaza gusigayo link kugira kameme muze mubane nate. Abataragira subscribe vyonda tujaniye tuko turaja, c'est très important. Ndababwira ciao muweza gihe.